Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Audace Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro, ndabahaye mwaramutse, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mu kiganiro cy'uno munsi mukaba muri kumwe na Dina Kwizera. Ikiganiro cy'uno munsi gishimikiye ku kubaganirira ku nyifato umukristo yogira mu gihe ahuye n'ibibazo. Umutumire wacu uno munsi rero akaba ari Audace NDAYISABA, akaba arongoye ishirahamwe Campus pour Christ. Reka rero tudatevye tumuramutse tumuhe n'ikaze. Mwaramutse neza mutumire wacu. Bwakeye. Amahoro Imana bane namwe. Abane natwe twese. Ego mushobora namwe kuramutsa abanywanyi bakina kiganiro. Yego ndiramukije bari kubakurikira ikiganiro cyacu abakunzi b'amahoro. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Murakoze cyane. Kuva kera narindi ibibazo vyamyeho ku bakristo banyafise ibibazo bitandukanye, none umunsi biracahari. None kuki ivyo bibazo Imana ireka bikababako? Mbega none ivyo bibazo bibashikira nibihe? Bo vyifatamwo gute mu gihe babahuye n'ibibazo? Ivyo nivyo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu. Tudatevye rero mwoshobora gusigurira bakora twumviriza, mbega umukristo niki? Murakoze. Umukristo ni iki cyangwa umukristo ni inde? Abakristo n'abantu. Ego. Hanyuma iri jambo umukristo riranditswe muri Bibiliya. Yanditswe inshuro zitatu muri Bibiliya. Aho yanditswe bwa mbere ni mu byakozwe n'intumwa igice c'11 umurongo wa 26. Nagira ngo ndahasome. Ego. Ndahasome kugira ngo tubyumve neza. Handitse ngo amubonye amujana muri Antiokia, bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiokia niho abigishwa batanguye kwitwa Abakristo. Hariho n'ahandi mu byakozwe n'intumwa 26 ku murongo wa 28 Pawulo ariko yiregura imbere y'abakuru. Hariho ijambo mukuru umwe yitwa Agripa yamubwiye ngo aho none ngo ugomba ngo nanje mpindure umukristo. Numva Petero ariko araremesha abizera, yarababwiye ati hamwe mwogira ibyago muhogwa canke muzira ko muri Abakristo ntimumaramare. Naho hantu hatatu dusanga iryo jambo. Abakristo rero iryo jambo canke iryo zina yatanzwe n'abandi. Bariha abantu babona ibyo bari kubakora, bakumva ibyo bari kubavuga, bakumva inyigisho bariko baratanga ni inyigisho za Kristo. Bataba abantu bakurikira Kristo. Baca bita gutyo. Ricari bizina yabo. Abantu bose rero bizera Kristo, natwe uyu munsi tumwizera twitwa Abakristo. Niyo byazananye. Hanyuma rero ninde none umukristo? Ego. Igihambaye si kwitwa umukristo. Igihambaye no kuba umukristo. Ego. Ego. Kuba umukristo rero no kuba umwana w'Imana. Yavuze mu mpfunyafunyo. Kuba umukristo no kuba umwana w'Imana. Tuvuze ko umwana w'Imana no kuvuga ko ari umuntu yizeye Kristo akamwakira mu bugingo bwiwe, kugira ngo amubere umwami n'umukiza. Ibyo nibyo na Yesu yavuze ati abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ego. Turakunze kumva abantu bavuga ngo umwana w'Imana ngo n'abantu b'Imana. Itandukaniro aho ricari bahe? Reka mbandanye. Yesu ariko avuga ko yaje mu biwe hanyuma ntibamwakira. Mugabo yongera aravuga ati abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Abo rero
nibo yongeye kuvuga ngo bavutse ubwa kabiri. Ibyo yavuganye n'uwitwa Nikodemu, yaraje kumubaza kugira ngo atahure neza inyigisho ariko aratanga. Amusanze ahantu ku mugoroba ati mbwira. Aca aramubwira ati ukwiye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu byaramuzazaniye, aribaza ati none, aramubaza nako ati none umuntu yosubira mu nda kwa nyina agasubira kuvuka? Aca niho aca amwishyura ati rega simvuga ukuvyagwa n'umubiri, no kuvuka mu buryo bw'umuhemu, kuba wavyawe n'Imana, wemewe n'Imana, niho kuvuka ubwa kabiri. Ari abandi bahaye ubugingo bwabo Kristo. Abo kandi niyo baba bafise n'ubugingo budashira. Yego Yesu nyene yaravuze ati Imana yarakunze isi irungika umwana wayo kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ibyo ni ijambo abakristo benshi bazi. Yego Yesu rero aba ari we nyene inganje mu buzima bw'umuntu yitwa umukristo, umwana w'Imana. Twese twaremwe n'Imana, ariko abo Imana yita abana bayo naba bizeye Kristo, bakamugira umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, bakamugira umwami no kuvuga ni waganza ubuzima bwabo, bagendera ku mategeko yiwe, babaho bisunze ijambo rya Kristo mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni ukuvuga mu yindi mvugo, umwana w'Imana akora ivyo Kristo Yesu agomba. Ibyo Kristo Yesu agomba, kandi mu ngingo zose afata arabanza kumviriza ijwi rya Yesu, icyo rimubwira kuri iyo ngingo. Ariko muvuze ijwi rya Yesu, umuntu aryumva gute? Umaze kwakira Kristo Yesu, aba muri wewe mu buryo bwa mpwemu yera. Hanyuma igihe cyose ufite icyumviro icyo ugomba gukora, hari ijwi ryongorera mu mutima wawe, rikakwerekeza ingene ukwiye gukora. Yakubwira riti ibibandanya canke ibireke, rikagukebura, rikaguhanura, ryashobora no kugukarira. Hari n'igihe wosanga ari kubujije ibintu wewe wabona ko ari byo byiza. Yego umwana w'Imana rero aba ari umuntu afise Kristo muri we. Kristo ari we ari ku ntebe y'inganje, ari we amurongora. Abasigaye bandi twarimwe n'Imana, nibyo turashobora kuvuga tuti n'abantu b'Imana, ariko turashobora kwitiranya ayo majambo. Iyo umuntu akijijwe avuye kure iyo yarari, yaca abona umenga agiye kwitwa umukristo, yaca abona umenga ntakwiye guhura n'ibibazo. Ariko kenshi kuki uca usanga umuntu yabaye umukristo yarazi ngo aje kudahura n'izo ngorane, yavuye hariya yarari muga akaca ahura n'ibibazo? Kuki umukristo ahura n'ibibazo? Umukristo arahura n'ibibazo nk'uko ari umuntu ari mu isi, aho abandi bantu bose baba hari ibibazo. Aho turi hari ibibazo, dukikijwe n'ibibazo gusa. Nk'abantu rero tuba mu bibazo abandi bose babamo, uba umukristo utaba umukristo, kuko n'ubuzima tubayeho hariho byinshi dusangiye. Ni nka byose uretse sinzi ko nobyita ko kabirya ko kwitwa umwana w'Imana. Urumva? Nakabirya nyene, kuko niyo uvuze ngo uri umwana w'umukuru, mpora mbona umwana azi ko yavutse ibukuru, abafise kandi kantavuga ati akiyemera. Rero nkuko mubivuze, umaze kuba witwa umwana w'Imana, ako nakabirya rero dukwiye kumva natwe. Urumva rero umukristo kuko ari mu isi akeneye gufungura, akeneye kwambara, akeneye ahaba, akeneye kwiyunguruza, akeneye kurima, akeneye kudandaza. Ibyo byose nk'uko abantu bose bameze babikeneye. Urumva? Kubera yuko rero bishobora kuba mu bibazo ibyo, n'umukristo biramushikira. Hanyuma uti umuntu none yahora atari umukristo adakijijwe, ubu yarakijijwe aciye agira ibibazo kurusha. Urumva? Hariho impinduka yabaye. Ubuzima yahora bamwo ntiyahora yitwa umwana w'Imana, ntiyari mu buzima bw'abana b'Imana. Urumva? Mu rundi ruhande novuga nti Kristo ntiyari muri we, Satani yaramufise ko ububasha bukomeye. Hanyuma yafashe ingingo yo kuva hariya kugira ngo Kristo bari bamuganza. Acagira rero ibibazo bya hamwe yava, kubera yuko
satani atashaka kumurekura ategerezwa kumukurikirana kugira ngo amurondere abe ingene amugarura niho rero aca agerageza gutega imitego y'uburyo bwose kugira ngo arabe ingene amugarura hari n'igihe umuntu ashobora kugira ibibazo kubera ukuntu yari abayeho icyo gihe ukuntu yari abayeho tuvuge yuko yari umudandaza abadandaza barambabarira mfasha akarorero uko nyene yari umudandaza akunda kunguka cyane ni ukuvuga yuko azimba arazimba canke ikiro ciwe kiba ari nk'inusu n'irobo niki hanyuma azi ko umwana w'Imana akabona ati yo ivyo ntibikwiye umunzano beshe ya mafrode yose rero agaca yareka agaca abona rero urudanzo rw'umengo rutanguye guhomba iyo yarangura hari ukuntu yabigenza mugabo bagomba kubishira mu murongo cyo umengo bitanguye guhomba bitanguye guhinduka je nibibazo ni nk'ibibazo bishakwa bitewe nuko yahinduye ubuzima nyumva niko murakoze cyane mbega none uwo mukristo ibibazo bimushikira nivyo bishikira abandi bose nkuko nabivuze hageze kwimvura itara kuri bose nico kimwe imvura itaguye imirima usanga imirima y'abakristo n'imirima y'abatari abakristo yose yumye yabuze imvura tugatangura gusenga uti Imana duha imvura kandi imvura Imana ikayiduha igacigwa mu mirima y'abakristo basenze no mu mirima y'abatari abakristo batasenze Imana irakundana yego niyo yaturemye twese yego hanyuma kubera yuko turi abantu ko nyene bijya nyene bishikira abandi natwe biradushikira ico gusa usanga dutandukaniye ko ni ingene tuvyakira ni ingene tuvyifatamwo ingene tubihagararamwo biya bitandukanye ariko abakristo nabo barashikirwa n'ibibazo nk'abandi bose bararwara barakena barashobora gukomereka baragira amasanganya yego iyo hateye intambara duhunga twese urumva nuko haje ikiza kanaka usanga twese kidufasha gusa nkuko navuze aho dutandukanira ni ingene tubyifatamwo muri ivyo bihe mbega abakristo baho hambere bobo vyabimeze gute abakristo baho hambere abo dukunda kwita ngo ishengero ryaho hambere nabo nyene baragize ibihe bitoroshe ahubwo novuga ni nabo bagize ibihe bitoroshe kuturusha kubera yuko bagize intambara ziboneka neza kurusha twebwe abiki gihe babujijwe umwidegemvyo n'abantu batari ko barumva izo nyigisho nshasha z'uwo Kristo rumva ko Kristo amaze kuva mu isi akabasigira igikorwa baciye bagenda bakwiragiza inyigisho ziwe kandi Kristo nawe hari abatamwemera igihe yarakiri cyane cyane abantu bari mu nzego nkuru zimenyesha amana niyo bari abambere batamwemera gose kuko amengaje kubahindurira uko bahora bakora kandi urazi yuko hari nawe yagize ati muragabe muri ko mukora nabi ibyago rero barabigize kandi bikomeye bajya zijya ntumwa ziwe ukurikiye ubuzima bwabo benshi bapfuye bishwe batotezwa ababakurikira bagakurikira inyigisho zabo baratotejwe baragirirwa nabi cyane mugabo Imana ishimwe kuko bamwe bahagaze ego muri icyo gihe none bavyifashemwo gute kuko ingene bifashe inyifato bagize nishobora kubera akarorero abakristo bakino gihe ego bavyifashemwo gute bavyifashemwo neza no kuvuga bagumije ukwizera ntibahungabanijwe nuko abonye amahano ariko bashikako kubw'ijambo rya Kristo bariko barakwiragiza ngo abantu bamenye Imana bagumije ukwizera kwabo baguma babana igikorwa bemeye Kristo yabahamagariye kandi bakacemera ico ni ikintu gihambaye cyane kandi kitubera natwe akarorero ntibataye kwizera baremeye no guheba ubuzima bwabo baremera baricwa abandi baricwa nabi kugira ngo bagume bahagarariye kwa kuri bariko baravuga ntibihindukije mu ijambo ntibihindukije mu ijambo ico baracifashemo neza hariho
ibyago byinshi bagiye baragira. Ego mwoshobora kudutahuza mbega ni bande muduhaye nk'akarorero bahuye n'ivyo bibazo bitandukanye twumve n'ivyo bihanganiye ivyo ari vyo kugira ngo no munsi umukristo w'uno munsi niyashikirwa n'iyo ngorane azamenya ati nanaka yarashikiwe n'ibibazo arihangana. Muri Bibiliya turasangaho inkuru nyinshi z'abantu bagiriwe nabi kubera ukwizera kwabo, ariko kandi bakaguma bahagaze, Imana nayo ikiyerekana koko yari kumwe nabo, bakatubera akarorero. Hariho abantu kenshi usanga dukunda kuvuga gutanga k'uburorero, ariko mpereye kera hari witwa Abeli, hariya mu ntango za Bibiliya. Yego, Abeli yishwe na mwene wabo kubera umutima wiwe uko wari ugororokeye Imana, byatumye atanga ishikanwa uko bikwiye, hanyuma mwene wabo amugirira ishari, aramwica. Ayo n'amahano yabonye. Sinovuga ngo yabyifashemwo gute, mu nkuru ziwe nta bindi byinshi bivugwa, mugabo ntiyihakanye Imana, kuko Imana yagumye mbere ibwira uwamwisha ati amaraso yiwe ariko arasemerera. Hariho umusore Yosefu. Uyu musore yaronse amasezerano ava ku Mana biciye mu nzozi, ku Imana hariho igikorwa zomuha cyo kurongora abandi. Hanyuma bitera bene wabo kumva kumengo abashize hasi kandi ari we gato. akana kahari inyuma, harageze n'igihe twana twiri mu menga ntitugira ijambo, ariko kandi ngo turakundwa. Harageze n'igihe na se amubwira ati none ga wa muhungu mvuye ko na jewe nzokunamira. Urumva baca bafata ingingo yo kumugirira nayo mu bene wabo. Mu nkuru ziwe bamwe barimviye ngo bamwice, abandi batoyaye bamuta mu kinogo, bagenda kubesha se wiwe basize amaraso ku mpuzu yiwe ati ko camuriye, kumbe bamugurishije ku bantu, bamuhinduye inyagano. Ariko iyo yagiriwe ibakwe, ahabwa akazi mu bakuru, mu nzego nkuru, agakora neza, haragera hadenderezwa n'umugore we yakorera, baramubeshera, agomba ngo bajyamane aranka, acaramubeshera ngo yagiye kumugirira ibyamfurambi, nibyo ashaka kugira. Baca baramufunga, imbere yuko amufunga canke imbere yuko mbere icyatumye amererwa gutyo, yavuze ati sinshobora gukora icaha imbere y'Imana. Ntiyiyumviriye ngo imbere yawe, imbere ya databuja, mugabo kubw'Imana sinshobora. Yemera ko bamubeshera, baca baramufunga, amera nk'ugiye guhera mu ibohero, mugabo Imana kuko yagumanye nawe, nawe akagumana nayo, yaravuye muri rya bohero. Ubu ruhero yahavuye aba umukuru ahambaye kwa Farawo, aca ubuzezwe gestion y'igihugu cyose, gutunganya iby'igihugu cyose, na cyane cyane kuko Imana yari yamweretse ingene asobanura inzozi Farawo yaje kubona. Byaciye bituma ba bandi bagiye bati we biri kuravuga, basanga umunsi umwe ari hejuru yawo muri Egiputa, ariwe ariko abagaburira. Numva byarashitse. Hariho abandi, hariho Yobu tuzi yakunda Imana cyane, yari umutunzi gose, yafise n'abana batari bake, mugabo Satani amugiriye ifuhe kugira haja gusaba uburenganzira bwo konona ibibe byose, mbere n'amagara yiwe. Mugabo Imana yagumushingira intahe, nta kintu na kimwe yamwagiriza, yaguma ari umugorozi. Ibyo biramushikira, ariko aguma avuga ati oya sinshobora gutuka Imana. Hariho igihe byamugoye gatoya kubera amagogo arimwo, mugabo arateba yongera arabyihana, Imana yongera amushumbusha. Hariho ba Daniyeli baterewe mu ntambwe ngo zibarye, mugabo Imana irabazigama kandi babandanye kuba byabo. Hariho na Yohana Umubatizi yarafashe arapfungwa, haragize n'igihe mbere atabaza Yesu, tigene mumbarize ko ari we. Arazi ko ndi mwene nyinabo, ariko ndamutegura igikorwa mfunzwe, numva ariko arakora ibintu nk'ibyo akandekera. Mugabo Yesu yatumye gusa ati genda mubwire ibiriko biraba, amenya ko ari jewe.
hanyuma Yohana yemera uko nyene aguma mu ibohero kugira bamuciye umutwe. aho hantu hari inyigisho idasanzwe kuko Yohana nimba ari yabaye integuza ya Yesu hama akabwira Yesu ati wowe uri wa wundi Yesu nawe akamwishura kurya burya Yohana nshembona ko yari umuntu yubaha Yesu nyene nayo ubundi yaba umwana w'umuntu yari uvuga ati wa mugabo rero najewe ntaca mariye yaramwubaha yego yaramwubaha dufashe mu migenzo yacu yari mukuru we kuvuga sivyo yari mukuru we yari kugira ati ninde yamvugiye grand frère ndategetse ni mu mukureyo ariko ko Yesu burya yarazi ko na mission ya Yohana yaheze yatsuye mission yaheze yari yashitse rero yaje kumutegurira kuko nabigishwa yo bariko baratangura kuza mu mugwi ukurikira Yesu urumva byari byarangiye bon hanyuma kubera yuko nawe nyene yaraza ati nuyo nyene aje gutegurira ko biriko biraba nta kundi nibibandanya si jewe nkigomba kuvugwa ariko ni uwo Yesu niwe nateguye niwe akwiye kuvugwa kuko n'igihe yamubatize yaravuze ati uyu aje sinari nkwiye nuku fundika cyangwa gupfundurura utugozi tw'ibirato byiwe cyo cubahiro yarakimuha yego kandi yagumya akimuha numva hariho nabandi benshi rero nka ba Stefano batewe amabuye bariko barashingira intaye Kristo n'intumwa twavuze ko nazo nyene zishwe nabi hariho batonoye ukoba hariho babambye bacuritse hariho bagize gute hariho batereye mu mavuta baramukaranga batari bumufungura baramukaranga mugabo Imana yaramukuye Imana ni Imana none Yosefu je ndiyumvira kuri Yosefu mbega abantu buno munsi umukristo buno munsi biroroshe aho hantu kubona ahantu ibukuru umushefu wawe akubwira ati hari ico nagomba ko tuganira biroroshe je numva menga Yosefu yarimwo irindi banga ridasanzwe ry'Imana. Yosefu ni nakarorero keza ku mwana w'Imana yubaha Imana azi neza muri we ko yahaye Imana ubuzima bwiwe kandi agomba kwiha icubahiro mu byarije byose akigira ati bishaka byose nibibe ibyo babyiza bimeze gute biyagagira bimeze gute ntabyo nkeneye byotuma ndesha agaciro Imana yanje Imana yacu nihabwa icubahiro. Ego reka twibutse abakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro ko turi kumwe n'umutumire wacu Audace Ndayisaba tukaba turiko turaganira kunyifato umukristo yogira mu gihe aba ahuye n'ingorane. None mutumire wacu uno munsi abakristo b'iki gihe bo kwifata gute mu gihe baba bashikiwe n'ibibazo narijya twabonye ko abakristo baho hambere harimwo abavyifashemo neza birishingira intaye hari ahantu dusoma muri Bibiliya ngo ivyanditswe ibyabaye kera byanditswe kugira ngo bitubere akarorero dukwiye rero kubafatira ko akarorero ico nagomba kuvuga muri make hari ibintu dukwiye kumenya ikintu cyambere twomenya nuko ibyago bibaho kandi tudashobora kuvuga ngo ntibibeho si twebwe tubitegura numva turi muri iyi si aho hari abantu batandukanye nuko tumeze hariho ibintu biba twebwe tudahamagara ibyago biriho nkuko Petero yabivuze avuga ati umuriro mubona muri mwebwe nimufate nk'igitangaza nk'ibitabayeho ariko abatera intege ati nimushikame hanyuma ibyago biriho kugira ngo bidukomeze Yakobo mu gice ca mbere niyo yavuze mu mirongo nyene ya mbere ati ibyago iyo bije bica bidushana ku kwihangana no gukomera numva Imana irabirekura kugira ngo bidufashe gukomera nca nibuka umuvugabutumwa yitwa Joel Austin mbere bakumvirize ejo bundi akavideo kiwe ariko aravuga ati Imana irareka gukuraho ibitugoye kugira ngo idufashe gushika aho dukwiye gushika ati kuko ntidukura iyo atakintu kitugoye kihari ntidukura tugumuko nyene mu bintu mengo biraryoshe meze neza igihe hoze ikintu gihambaye kigoye twonanirwa guhangana naco Imana iradutegura gutyo rero ico dukwiye rero gukora kumenya ko ibyago bihari kandi ibyago bidukomeza dukwiye kugumya ukwizera tureke kwihebura tugumye ukwizera kuko hari abantu baca batukwizera
bakiyumvira ko Imana yabahevye, Imana itakiriho, Imana itakiri Imana, bamwe bati ntigishoboye. Ariko ibyo nyene iba yabiretse kugira ngo ije kutwiyerekera muri ivyo, kuko tuguma tuyizeye yerekere muri ibyo nyene ingene ari Imana. Tumaze kubisohokamwo tukadoshingira intaha abandi tuti Imana imeze gutya, naciye muri ibi, abandi nabo bagafata akarorero. Mwumva ikindi bokora, ikindi twokora nako twebwe b'iki gihe nukwirinda kugira umunoho w'ibyo tubona, umubiri ukwega, umubiri wifuza ibintu byinshi, mugabo tugire ihitamo ryiza y'ibikwiye, ibyo dukwiye kwakira, ibyo dukwiye gukoresha, ibyo dukwiye kujana navyo bijanye na twebwe bana b'Imana, ntibijane na byose. Hanyuma ikindi mu buzima bwacu urazi yuko ibyago biza mu buryo bwinshi, hari n'ibiva ku bantu, twokwirinda kwihora tukagira imbabazi. Ico ni ikintu rero gikomeye cyane kandi ijambo ryagutse gose, mugabo mubiri w'umuntu n'ubwenge bwiwe ukwihora nico kije imbere. Ariko Imana yigira iti mukwiye kugira imbabazi. Hanyuma rero gutyo bica bidufasha guma dukora ibyiza. Hariho n'ikindi rero gikomeye dukwiye kwibuka, Imana mu bibazo byacu ibana natwe. Mucere cyambere cy'Abikorinto 10 ku murongo w'13 bivuga ko idashobora kureka ibirengeye ubushobozi bwacu bize kutugerageza. Bije ica yugurura inzira, yugurura inzira, ibana natwe. Na Yesu yaraturemesheje nawe aratubwira ati mureme muzogira ibyago ariko naranesheje isi. Kandi irindi jambo riravuga ngo nta cyabagerageje atari cyo mushobora kwihanganira. Turabona rero akanya kategekanije ikiganiro gasa nakarangiye. Reka duse n'ababashimira cyane ku mwanya wose mwaduhaye muri kino kiganiro, twisigira ko n'ikindi gihe hamwe tubatera kamo muzoca mubanguka nko mwabikoze. Yego murakoze, nanjye ndabashimiye. Nibyo akanya karangiye wamengo niho tugitangura, ariko yego n'ikindi gihe rero nimwatera kamo nzitegura mfashijwe n'Imana kugira ngo nze tubandanye kuganira. Turabashimiye cyane by'umwihariko. Murakoze cyane namwe. Reka rero tubwire abanywanyi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro ko hariho kigarukiye. Dina kwizerana ariko ndakibashikiriza nkaba ndabakengurukiye. Mwumvise yuko ikiganiro cyacu cuno munsi cyari gifatiye ku kuganira kunyifato umukristo yogira mu gihe ahuye n'ibibazo byinshi mwavyumvise bitandukanye twokora canke wokora kugira ngo bikunde ushishikare kubandanya urugendo no gukura mu buryo bw'impwemu. Nawe utaha mu kindi kiganiro. Bye. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Audace, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.